reka dusubire tubashimire bakunzi ba televiziyo Heritage ko na mwama muduhitamwo tunabana ikaze mu kiganiro abo service cyo kuno mugoroba. Mu kiganiro cyo kuno munsi tukaba twongeye kwakira Pascal niwe twari kumwe mu kiganiro abo service cy'ubushize twasubiye kugirirwa amahirwe yo kumwakira muri kino gice ca kabiri kugira ngo tubandanye tuganira ku bijanye na entrepreneuriat. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro abo service kikaba ari ikiganiro giha ijambo abantu bafite ibyo bariko barakora kugira ngo batwigishe banatubwire no ku bikorwa bariko barakora. Pascal ikaze kandi mu kiganiro. Murakoze. Ego. Mumeze neza? Tumeze neza cyane, turashima Imana, twaramutse turi bazima ndetse n'ubu n'umunezero w'Imana gusa. Ego. Hanyuma ikiganiro ca mbere twakoranye abantu barashobora kubandanya bagikurikirana kuri ku mihora yacu kuri YouTube no kuri page yacu ya Facebook. Ikibazo no kubaza uno munsi muri kino gice twariko turavuga ku bijanye no ku na entrepreneuriat. Ikibazo mfise duhera ko ni mbega umuntu ashaka gutangura entreprise nibihe vyiyumvira akwiye kubafise. Ego murakoze cyane, mu bisanzwe umuntu wese agomba kuba umu entrepreneur, gutanguza entreprise, kiretse ko hari ushobora kuba yarabisomye ku mashuri, yarabihawe nk'ubumenyi. Umuntu wese burya arashaka gutanguza entreprise yiwe, kubikurikira icambere no kwiyemera, ukumva ko muri wewe hari inspiration, hari ico ushoboye, hanyuma ica kabiri no kwiha ihangiro, ukumva ko hari ico ushaka kwerekana canke ushaka gukora kivuye mu bwenge bwawe Imana yaguhaye, ndetse kivuye mu bumenyi ushobora kuba wakuye ku mashuri atandukanye, canke kivuye no ku bagenzi mu biganiro canke mu vyubonesha amaso hirya no hino. Aho rero umuntu amaze kuba yamaze kwiyo hangiro arashobora gushinga entreprise yiwe, kandi yafashe n'ingingo yo kutikengera, kudasuzugura akazi, kubona ko akazi kose gashobora kuva mu busa kagashika mu mashifre, gutyo ya chiffre d'affaires ibihejeje kuboneka. Ego. Nka mwebwe mu kuzana KIRUMARA COSTOS COMPANY ni kihe cyumviro mwari mufise? Nka twebwe kuzana KIRUMARA COSTOS COMPANY, jeho kubwanje sanzwe ndi umu entrepreneur, ndetse naciye no mu vyigwa vyayo, hanyuma nsanzwe mfise n'ama inspiration yo kugira creativity y'akantu kose mba mbona ko abantu bankikije bashobora kuba bokenera. Je rero kuzana KIRUMARA nk'uko izina wumva, nashatse kugira ikindi kintu cogira ico kimariye abavukanyi, cogira ico kimariye igihugu, cogira ico kimariye imiryango myinshi, ndetse cogira naho gishitse atari hano gusa no mu bavukanyi bari mu bihugu bibanyi, ibihugu vya kure, bigashobora gushikayo. Nico campaye inspiration yo kuvuga ati nokora iki. Hanyuma muri KIRUMARA COSTOS COMPANY urazi ko isuku niryo rya mbere riza kugira ubuzima bw'umuntu canke kugira amagara y'umuntu ntatose kare, biza ku isuku. Niho haje iyo inspiration yo kuvuga ati twama tubona twoga dukaraba, ariko ivyo dukoresha ntabwo turavyiyumvira nk'abarundi, kandi tubibona dufise ibitegwa vyiza ndetse bigaburira umubiri, ucishije ku rukoba canke ucishije indani muri wewe mu kuvyihereza. Gutyo ndagiraho mbona ati ubu rero je me décide gushira mu ngiro ivyo vyamwa vyacu, mpaka bivemwo ikintu dushobora kwitunganisha ko kikatugwaniriza ya micafu imwe za kwamuka iduteza ingwara zitandukanye, maze tukaba turi abantu bari propre, bambaye uduhuzu tumeze neza, tumota neza,
duseruka habona abantu bose bakavuga ati respect tuyo n'umurundi kabisa n'umurundi kazi yisoneye asukuye w'amafresher nico nabonye ko nobinyishu kugira by'ukuri natwe nk'abarundi ubwo bwenge Imana yaduhaye bwo kubona ati kijyaco tugira neza giseruke kija habona ndetse kije no kwisoko mpuzamakungu ego ndakumvise neza uvuga uti ubanza kuraba ikintu abantu bakeneye society ikeneye hanyuma akaba arico ukorerako ego cyane kuko urabizi ko ntutunganye iby'inyuma y'urugo udahereye mu rugo iwawe icambere ubanza kuraba iwawe mu rugo ukanaraba na turaje ababanyi bawe ukanaraba na societe urimwo ndumurundi w'umurundi by'ukuri kandi ndiyemera kabisa ndanabinezerererwa rero ndabaraba ati nk'abarundi nokora iki nk'abarundi bonanyibukirako bazovuga ati kuri iki nagize ico ntanga kuko ndazi hari benshi bansengeye nkifata inzira yo kuja ku ishuri hari benshi bampaye agakaramu hari benshi bampaye agakaye ndetse hari benshi banyunguruje na benshi banyigishije rero ubu nanje hageze aho ndaba muri biriya byose banyigishije ati hova mu iki no byaza umusaruro kandi nabo bakabona ati wa mwana twarera arakura ego okay hanyuma nk'ugwaruka rudafise ikintu rukora muri kino gihe worubwira iki ugwaruka rudafise ico ruriko rurakora muri kino gihe ico no babwira nuko by'ukuri bokora amaboko mu mpuzu ica kabiri nuko bokwikuramo za mind zo kwibaza ati ntaco nokora ntagira kapitale ingana kuriya canke ntagira ibifaranga bakavyikuramo bakabona ko kijya cose bumva muri we kidudubiza nk'ico boshobora gukora naho hoba gukaranga ivyema canke guteka igitumbura babone ati kijya ngomba ndakidevelope ntikibe ico kurya je ubwanje canke mu nzi wanje kibe ico gushikanira na wa muntu aba hariya mu Kirundo canke wo bicendajuru abone ati iki kintu kivuye kuri wa mwana kanaka niwe yagikoze ndetse bashireko ama adresse ivyo rero bo bifata nka nkama kandi bakumva ko burya umuntu wese guhaguruka agira havuye utavuye mu busa ntugira hushitse rero nico no babwira kandi bakareka kuguma bishizemo bya vyiyumviro ngo akazi ni leta ahubwo leta nayo leta ni twebwe nyene leta ni twebwe tugira umwe wese aherereye ibiboneka kandi nk'ishugwe libera igihugu gutyo ubwo gwaruka gose rubona rufise iyo mbono imeze uko nta kibuza badatera imbere nta kibuza ibyo gusaba akazi batabivamo maze ahubwo bagashinga akazi bagakiriya akazi ubwabo n'abandi bakaboneraho ego ku kijyanye no kwegeranya competence ubumenyi nabwo ukibona gute ku kijyanye no kwegeranya ubumenyi by'ukuri jewe ndanahamagarira cyane abamaze gushinga ama entreprise hariho imico usanga entreprise cyane cyane hano iwacu i Burundi uravye imyaka igihugu kimaze ndetse twikukiye naho nohera ngaho uravye entreprise usanga zagiye zirahaca usanga ari nyinshi mugu no munsi uravye izikiriko ziravugwa usanga ari nke cyane kubera iki bari gukora muri iyo entreprise ntiberekana ntibasohora ubumenyi buri muri bo kumbure ngira niko hoba hatariho kubona ko mu kintu kimwe hashobora kuvukamo ibintu byinshi hari abaca babibaza kumbure ati umuntu agomba dukubite hasi adutwara agasoko adutware biriya paditu ahubwo ni kubona ko burya igitugu naho cokura kidasumba izosi ni kubona bagatahura neza ko ahubwo kuba hamwe bituma atagisaza kuko
no munsi nshobora kuba nitwa Kirumara Costos Company, nkaba ndiko ndakora iyi shampoo, iyi Costosliquid soap, iyi shampoo y'amamodokari, ariko ejo hagaca haza amapome mu gihugu cy'u Burundi tukayarima, hagacaho ubukariro, ubundi afise ubundi buhinga bwo kugira parfum ya pome. Gutyo parfum ya pome irishobora kuba na projet muri Kirumara Costos Company. Ikabitangujwe n'umwe ahawe inspiration muri byo. Biza gutuma se uwo muntu aguma ari Kirumara Costos Company. Nimba Kirumara Costos Company yari karasaza, iyo pome, parfum ya pome, ikigarukana kanovera kuri Kirumara Costos Company. Aho abaze nk'imyaka 10, urumva ko haba hagarutse akanovera, ukuvuka gusha, kwihonovera, kwambara umubiri musha, muri ryashira hamwe nyine muri ya cooperation imwe, maze umuntu akaguma ari ku isoko mpuzamakungu ndetse akaguma ari ahabona. Yego. Bimpaye gutahura yuko muba mufise nka politique yo guforma abantu indani muri organisation ya Kirumara Costos. Ego cyane, kuko nkuko nabivuze ubushize, mwarumvise ko mfise amabanga menshi mu bintu byinshi bitandukanye, ariko kubera ko umwanya maze kuwufata nka don, kumwe twumva mane yavuye mu ijuru ibeshaho abanyisraeli, niko nabifashe umwanya ndawufata uko ko atamwanya n'umwe wo gupfisha ubusa. Nimba uwo mwanya ndi mu bikorwa vya Ashibu muri Fangast, umwanya mba ngiye mu wundi mwanya ndaja muri security Sogoha, hanyuma umwanya nawo mba mpejeje vya security Sogoha ndaja mu mwanya wa Kirumara Costos Company. Kandi izo nyigisho rero mubo nkoresha bose ndabaha izo inspiration kugira bareke kugaspia umwanya. Cyane cyane ndakunda kubahanura kudaha umwanya agacupa kamwe bita karengwe, guha umwanya kuruhuka, apana kuryama, kuko kuryama burya hari ico bawibagiye. Burya ijoro riraduhanura, ijoro riduha ama inspiration. Ariko iyo uryamye wihereje akarengwe, kiretse ko iryo joro rirara rirakuzungurukisha isi yose, uno munsi ukabona uri muri etazi utaranarenga n'umupaka, ukabona uri kumwe na Obama canke na Trump utaranajabuka naho Kongo, urumva nta projet buca mu gatondo wagize ko inspiration. Mugabo iyo waryamye, cyane cyane ku muryango babasogoha bagucungereye umutekano neza, akamodokari kawe troviseur udasanga bayitwaye, impuzu washize ku mugozi udasanga bazimanuye bazitwaye, amakara mu gikoni udasanga bayatwaye, urumva uraryama ukaruhuka umwanya muto kandi ukabukwiye, maze inspiration zawe zikakwereka ico nawe womara mu gihugu canke ico womarira abene gihugu bagenzi bawe. Yego. Ndafisa kandi kabazo nshaka kukubaza, mbega birashoboka yuko nk'umuntu afise nta entreprise akoramo canke n'umukozi wa leta ashobora nawe ku developer ibindi bikorwa ku ruhande? Byinshi birashoboka. Aho bishobokera sahandi, burya iyo wagiriwe inspiration ukayigirira inyubako, urashobora kuyitereka ahantu nk'ikirori abantu bose bibonamwo. Umaze kuyishira ahantu nk'ikirori abantu bose bibonamwo, urarondera umurinzi. Jeho urumva ko ndashobora no kuca nikora muri baba gardenage, kuko nabo bafise ama licence, barafise ubumenyi bahawe mu mashuri, barafise na formation ndabaha, inyigisho ndabaha, nkarondera umwe muri bo nkamugira umurinzi wa cacirori nateretse hahandi. Ariho hahabona ko ni Costosliquid vuba cyane ndagira appel d'offre, haseruke umu directeur general ayifate mu minwe, ndamwereke ati urabona ari uriya muco uri hariya, ndetse urabona no muri logo yanje harimo inyenyeri, hakabamwo n'ingoma y'ubwami, n'ibimenyetso bibiri
twakuze twumva ari nabyo byatweretse umukiza wacu urazi za ncabwenge abamajusi barabiye umwami yavukiye inyenyeri niyo bakurikiye rero urabona ko no muri iyi logo biriyo uko nyene uwo mu directeur maze kumwereka iyi nyenyeri iri niyija ntaca dakora mpaka yishikiri kugira amenye hariya muri iriya nyenyeri habitse iki hari iki rero uwo muntu wese aba ari mu bikorwa bitandukanye no kumenya ko yagize yerekwa ariko iyo yerekwa ibere ikiyo ibere icirori icitegererezo abandi kandi en plus dosa ukabaha ubwizigiko ukavyizera ibikorwa ariko bagira kuko iyo waberetse gushika utabizigiye udashize umutima wo kwizera umwizigire ntahashika ntashikiranye rero nibaza ko uwo bari mu buzi butandukanye birashoboka ko nawe agira ico ashinze ariko akagiha umurinzi akicungera akagerekeza gushika hahandi wewe wagiriwe inspiration yo kugishiza birashoboka cyane gose. Okay. Hanyuma nakaye kamaro ko gutunganya ibikorwa mu buryo bwa organisation ndavuga societe kuko hari nk'abantu usanga bafite ibikorwa bitandukanye mu gugasanga ntibafise ama entreprise icambere akamaro ko organiza ibikorwa mu buryo bwa societe nuko hungukira beshi igihugu kirahungukira amakori n'amataxi imiryango irahungukira kuronka uburyo bwo kugura ndetse n'ibikoresho by'aba abana bato bakiri ku ntebe y'ishuri ukahungukira kuronka ibyo kwitunganya n'ibyo kugaburira umubiri en plus dosa ukanahungukira n'ikintu kinini kidasanzwe imiryango yagutse yegeranye kuko bajyamo bose muha muri ko murakorana muri meme societe niwo muryango wa mbere w'urukundo ndetse uburi hamwe n'abo bantu umwe mu gihe mutavyajije umusaruro ngo muhe satani kibanza kugira ibasepare igume bacanga byukuri niwo umuryango w'akazi muri societe no muryango munini ushobora gusanga ari umuryango w'abantu ibihumbi n'ibihumbi kandi bumva kumwe bafashanya bafatana mu mugongo niyo ugwaye baguserukako niyo ugize urubanza baguserukako ugasanga byukuri waragukiwe ako nakamaro kanini ko gukora ibintu comme societe bitandukanye no gukora ikintu comme boutique ushiramo umuntu umwe ntushiramo abantu 10 ntigikunda ariko societe n'umuryango by'ukuri wagutse kandi n'igihugu gica kigushigikira mu kukuronsa impusha no mu gukingira ibyuba wakoze byose. Okay. Wow. Pardon. Mu biharuro dufise bya nyuma duhabwa n'ikigo API berekana yuko mu mezi 3 ya mbere y'uno mwaka wa 2019 ama societe ashika ku 1500 ariyo yari amaze kwemererwa harimo mbere n'ibice 50% by'amakoperative ivyo kuri mwebwe mu biha insiguriye ivyo kuri twebwe insiguro tubiha icambere nuko by'ukuri ikanguro byaramaze kudushwaramo imbono yaramaze kuza kandi by'ukuri byose navuga ati tubikesha nyenicubahiro umukuru w'igihugu kuko keshi arasengera igihugu mu bikorane kandi arigisha inyigisho zikomeye cyane nk'ubwiriwe bakwe yo kumva iyo zizobera n'uri karatwumviriza ngaha no musaba kuzoza arasimbirayo kuzokwitangaje kuko birahamagarira cyane gukora rero nk'ibyo biharuro mwaravye api nawe nyene kandi nonagirwa ko ndayikengurukira kuko yarabyoroheje cyane by'ukuri nabo nyene barumvise akamo ku mukuru w'igihugu ari naco gituma ubona ko abarundi n'ubumenyi Imana yaduhaye byatanguye kubyara umusaruro antuka urabona n'igihugu tembereye mu makarita atandukanye urabona ko by'ukuri kiriko kirambara kandi kiriko kirabegwa bigaragaza ko rero inyisho ziriko ziraza inyisho zamaze kudushwaramo aho ubusigaye inyuma ca yumva ko by'ukuri akwiye kwikubita gashi ego. Okay.
hanyuma ikindi kintu no kubaza ni kujanye na environnement des affaires. Hari abantu usanga naravyumva mu minsi heze bavuga bati ibi ni nta bihari, ariko muri kino gihe environnement des affaires muyibona gute? Biherutse kutanguza nka company KIRUMARA COSTOS COMPANY atagiye kinini nyakirahera, mbega environnement biraborohera gutanguza société mu Burundi? Mubona quand même igihugu kigeze mu bijanye no kwitunganya mu korohereza aba investisseurs canke aba entrepreneurs? By'ukuri sinovugira igihugu kiretse ko gusa kuri jewe na KIRUMARA COSTOS COMPANY nabonye byoroshe, batwakira neza cane, ndetse n'ivyo uba utakosoye neza barakwereka ugatunganya neza kandi bakaguha inyishu ndetse mu vuba bwangu. Bisigura ko naho navuze ati simvugira igihugu, nifatiye ko by'ukuri no bashingira intahe baragerageza kudufata mu mugongo ndetse no kutworohereza mu bisabo twagize. Ariko urazi ko by'ukuri uravye Burundi yo bwavuye naho tugeze hariho byinshi bitugora, nabyo dukomeza kubishikiriza nk'ibisabo, kuko burya nk'ubu urabona ko hari aho environnement ishobora kuza ugasanga hagombwe gukugwa ko abakoresha amasashe, abakoresha amaplastika ya cankariya akugweho, ugaca usanga natwe hari aho tutari bwagere kugira dushike kuri iyo etape. Ico rero naco ni gisabo, kuko nico kiza nk'intambamyi, ni gisabo cyo kuza baragenda buke buke kugira haze haravaho igisubiriza ikiba kigomba gukugwaho. Ivyo kandi nibaza ko ababijejwe kenshi barakunda kutwumviriza, ndetse nabo ubwabo barakunda no kuraba ibisabo. N'ubu turizera neza ko hari bimwe bazogenda baraturonderera nk'inyishu kugira bikunde dukore twisanzuye. Hanyuma n'ikindi, hariho bamwe bavuga ngo ikori ni rinini ngwiki, ivyo navyo birimwo mu bituma hari benshi basubiza ibirenge inyuma kugira ico bozana, ico bokora. Ariko nibaza ko burya igihugu turafise umuvyeyi agikunda. Byose biri nk'ibisabo, kandi twizera neza ko aho twavuye atawutahazi, bigenda biratunganywa, hagenda haraboneka inyishu. Kandi en plus dosa kuri jewe ni n'inyigisho, kuko cambona ati none ko mu mategeko agenga igihugu ibi nibi vyifuzwa kuvaho, vuba cane nanje ndashobora kuronkeraho inspiration. Ikintu kivuyeho haboneka ikigisubirira, ugasanga namaze gufata ati reka noneho ndondere ikisubirira cakindi ndabe ko ntobinyisho. Nabyo ni bimwe navuga, igihugu kigizwe n'abanatwibwe nyene, nizo nyishu ziri muri twebwe nyene. Uwumva ko yogira icakoze, ariko ureze amaboko aho nta nyishu. Uwudandaza amajambo nta nyishu azopfatoreye igihugu. Ego. Okay. Télévision héritage turafise icivugo ngaha ca changement de mentalité. Turifuza kukubaza mbega hoko gwiki kugira ngo esprit ya entrepreneuriat igwire mu Barundi? Ikibazo ciza cane. By'ukuri mufise n'icivugo ciza gose. Icambere nuko abarundi ubwacu twoha agaciro ivyacu ndetse n'ico turi, tukiyemera nk'abarundi twese. Bagahindura ivyiyumviro, kuko aho hambere hariho abarundi wasanga bavuga ati ikitakozwemo n'ufise urukoba rwera ngo wapi, ngo ni pirate, ngo ni cafeki. Ariko barakwiye guhindura ico ciyumviro, iyo mentality irakwiye guhindura, kuko abarundi dufise impano iva ku Mana. Hanyuma abarundi bagenzi bacu barakwiye kubona ko burya kugira ico ukoze si ngombwa ngo warose ama sponsor canke ngo amado canke ibiki. Muri tujya dukenye n'ofisi turava mu kintu kinini, ico barakwiye kugihindura. Voilà. Kubera n'umwanya wacu mukanya urahera,
nashaka kukubaza turabiye nko ku bindi bihugu urashobora kubona nk'ukuntu abagwiza tunga bitunganya ugasanga bubatse ibigo binini birimo ama-entreprise menshi mbega abarundi bari muri entrepreneuriat boshobora kwiyinspira gute kuri ubwo buryo bwo kubaka business by'ukuri ico abarundi baba entrepreneur bamaze gushinga imigambi y'ico bamaze iyo bogifata nk'amahubwo kiri muri kimwe navuga ati burya kimwe kirashobora gusaza kikabyugwa n'ikindi rero ico igituma aba entrepreneur bariko baranyumviriza bo biha agaciro bakabiha n'umwanya nuko kimwe kivyura ikindi nta kiryama kuko inguvu zibari nyinshi ziri hamwe en plus dosa biranoroha cyane kuko iyo bari mu kigo kimwe ni bwa bucuti ni ya familiarity iba yakomeye nukuvuga kimwe kirashobora kwitiza ikindi canke kimwe kikiheka ku kindi gutyo ubwo bumwe n'ubwo rukundo bikagira kure mu bisanzwe ni nka rezo imwe iba yahuje abantu naho ibifise amazina atandukanye ni rezo socio umwe yitwa ukundi akitwa kuriya mugabo bakabagize umuryango umwe gutyo umwe arikora ku wundi bikoroha atabirinze kuvuga ati zana ingwati zana ibi zana biriya ipresente gira gute zana bikuranga ico ugasanga biroroshe arico gituma jewe mu mugwi wanje no munsi maze kuba nabifashe nka nkama ugeze muri KIRUMARA COSTOS COMPANY uzohasanga Sogoha Security Guard uzohasanga n'ibindi byinshi bishobora kuvuka kandi bishobora kuza ari imiryango yubaka igihugu ndetse yubaka n'imiryango yacu. Praise God. Usubira utwibutse za nimero abantu bashaka kugutorako. Ego ku bantu bakunda kuraba canke bakunda kumviriza ku ma produit yose duhingura turashirako inimero 79 amajana 825 111 kuri WhatsApp irakora canke kuri nimero 69 149 amajana 469 aho gutyo umuntu arashaka kugira no kuvuga mu Gifaransa ni 69 49 679 gutyo abantu bose barashobora kuturonka tukabaha inyishu y'ivyo bipfuje kutubaza byose. Murakoze cyane turashimye. Murakoze cyane namwe reka tubashimire. Murakoze cyane. Bakunzi ba televiziyo Heritage namwe turabashimiye kuba mwabanye natwe kuva mu ntango gushika mu mpera y'ikino kiganiro. Tunabipfuriza kuba ndamunezererwa ibiganiro bya televiziyo Heritage naho